Karabwiye abiri igihugu n'inzego turi mu mugambi twemera yuko inzego za leta zisega. Twemera ko umuntu agenda hanze agiye gusega. Ko twasanze useze Imana ntiguhezagira. Usega ntiguhezagira. Kuko mu bitabo vyera ntavuga ngo Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Ugacukure ibikorwa ugacugenda gusega. Nico gituma twavuze tuti mu mugambi CNDD iki gihugu nicyabakomeza abahanga n'abandi bose ubu hasigaye bakeyi batari umugambi. Turafise ingufu nimba batora miliyoni 6 bafite imyaka 18 mugabo kuva ku myaka 10 umuntu ashobora gutangura gukora ibimuteza imbere. None twese tuja ku kivi ayo mahera cyo guseka bakwemera miliyoni 50 z'amadolari bakaba bagiye barukura abandi abagore barukura abandi. Burya ibyo tubiretse tukironderera twoba icyo gituma rero tariki 2023 z'ukwezi kwa kane mu 2024 twaje dufata wayivuze imyaka 2 na ubu habeze imyaka 2 n'amezi 4 umunsi tariki 20 nazibiri yega ni birahurira imyaka 2 n'amezi 4 twaje cyo ku kivi wavuze amavoka nabona guhumuriza na nishe wonde w'ibiti by'intebe. Twaragiye ku kivi haratewe icyo biti voka muri iki gihugu cy'u Burundi. Nawe yo tugeze ku miliyoni 40 z'ibiti mu kwezi kwa kane. Uyu mwaka ni wahera muri imyaka turashobora gushikana ibiti miliyoni 50 z'amavoka. Nibyo kubera izuba hari hayubu ukanashobora kutunesha ishobora kutunesha. Rero ibyo twatekanije byose byagiye mu ngiro. Ko twatekanije yuko ivoka tugira igiterwa cy'iteka, ikawa twasubiza iteka ryayo, hanyuma tukaronka ivyankenerwa byose tugura amafaranga b'amakuru. Nico gituma ubona babwiye kuva duhimirije bene igihugu turi mu guhimiriza murabona ko turi kumwe n'abarungu umugambi wa 2022 bari ngaho musi yabo barafise abarungu umugambi mazone. Musi y'amazone turafise abarungu umugambi mu mitumba yose y'Uburundi. Musi yo kumutumba turafise abarungu umugambi mu Bucimbi. Musi y'Ubucimbi turafise abarungu umugambi mu nzu 10. Aha naho twatushe y'urundi rwego umugambi mu rugo. Indarongo y'umugambi mu rugo. Nimba ari mama cyangwa papa atezogirira inama abanyarugo. Imbonera kuri ibyo by'ingona byabo. Nimba ari umuzi ukuraje kwa bibi nawe nyine akamenya amugize inama. Dukeneye gupanga umwana w'umurundi kuva ku myaka 9 rero twafatiye ko tumupange agororoke, tumupanga kundi gihugu akunda ibikorwa akure ari umuntu original yateguwe muri izine ya CNDD. Murumva yuko ari igikorwa rero ije amavokasi kivuga cyane turi ku kivi ndabona babwire uyundi munsi tuzokorera ikiganiro muri mamavuka tubipange Doriane azobipange tuzobabwira imvura itashe neza cyatoshe tuba twari birime ubise tuzoka amahema ibikoresho bizonyagirwa ntangura dukorere ishamba namwe ngo ishamba cyaricu byo mu muci. Urumva rero niteka ingendo ubacwe munani atanga imigambi ibibazo bihanza bene igihugu. Urugero nibi ibibazo bikuru ni ibitwa batiko turavuga usanga abantu baterwa bari yuguruza neza kubera igitorike ibi mwavuze n'umwavu usabwera abantu bararima ugasanga hari abafisha kandi umuntu abantu bamwe bati twebwe kuva mu duhimirije kuja mu burimyi twama turi mu burimyi bwo kuronka amahera apana kurima ngo tujye gusa kuko umuntu y'ibitoni 200 none yo yakazi maruma. Umva rero ikinisho kibazo basanzeho ahandi turiko turabona
ni nka Cibitoki, ibibazo byo kwimba ubutare nari twabaze kubishikiriza. Ahandi ni ingene imipaka imeze, aho usanga ku mupaka bamwe bagomera amazi agacaca mu kindi gihugu, abandi bagomeye agaca agenda hariya bagaca bamwe bagomera abandi bagomorora nk'akarorero. Urumva ivyo mu mipaka y'ibihugu nivyo twagiye turabona. Ibindi amazi babivuze agaca bitoka amazi, mugabo hacaje umugambi w'amahera menshi, amazi azova ruguru haza muri Brene, byagiye biribonekeza. Ibindi navyo ni bito bito mu kibano, natwe aho ubu niho dukorera cyane, dukeneye kurukorera. Ivyo bibazo byagiye biragaragara mu bene gihugu. Ibibazo rero hari umuntu yoca afata mu byagaragaye ngo yokoresha, hari umuntu yihenze mu matora aza gukoresha igitoro, avuga ngo umurantora cyane abaye igitoro, yavuyeyo yiruka. Hari ababaza ngo ibibazo nyamukuru abanye bafise ngo bikoresha mu matora. Murabaza umuntu yavuze ko azoba igitoro, bamaje azogikura, bati ko batubwiye ko dukora twaromera amakungu uzobikurayo, cyangwa uri muri wa guseka, ugomba kuja guseka kugira batuzanemo n'ingeso ziwabo, usanga umugabo w'ubwanwa yarongo umugabo w'ubwanwa nta mwana azovyara. Utoya Yeremiya yavuze yuko mbazwa ivy'amajwi 100%. Arabizi. Ubwo mu bibazo afisho ibanga ririhe none umukenyuro. Iyo umukenyuro ukorera umugambi swani kuri swaleshini ngo abene gihugu, none hari umuntu yakautora ikintu ciwe, none ikintu ari kwawe ushize gutorera iciyumurira kure y'umujournaliste kandi nawe ufise ikintu ciwawe. Umugambwe ngo abene gihugu rero hageze gutora batora ivyawe, ivy'abandi barabireka. Ega ntabane gihugu benshi basigaye mu yindi migambi. Je mbona nagiye mazone kandi narabanza mbe hari imigambi ingahe, oya hari umwe abari nagiye mu zone imwe sinayizina, ndabaza ahari abari mu mugambi ni bangahe, abandi tuzoro ngoya ngo muri zone ngo utari mugambi umwe tuti ninde bonaka n'izina babari. None ntiyarongo nta mukero gamba nta mukereza afise, baramufise mukaya ngo we n'umukero gamba abana nawe ngo ni mbere yawe n'ibisi by'inkono. None nawe ni gute ngoya ngo yavuze ko atazokwigira ngo yinjira muri CNDD. None ari umwe ukamunyuma n'abajije ko nakiri nahandika aho hantu munyuma ndabaza byagenze gute mwabuza ngaho ngo reka tubwire umubazi ngo yari yinjiye kera muzoroshije nakuza ariko rero kugera kwijana arashoboka. None twe twavuze uyu mugambe tupange neza, abari mu mugabo n'abatarimo turavukana dukundana, bijya by'amajambo yo gusunikana tubikure mu mugambo ko twasize Imana imbere twese tuje turavuga amajambo mabi ko niwosenga akandi ndaje gusenga utuvuga umuntu unikoze ikigonye uninjavye oya n'utaraza zoza rero bakiraza bose. None ngiye matora je kumutambara cije none bijya byari nafapa zizogaruka aho bizorenga. None bari none kuhosi aho ciye usanga abakozi bavuze bati turwanda urugamba batugiye kuri ETS tuje hamwe tuzosaba mu indi migambi twizije kwikura ati wavuze yuko dutunze tuzotuja mu migambi myinshi, tuzotugarana ibarabara, tuzotugarana ibitaro, tuzotugarana ibishuri tubariho, umuyaga nkubu zoburiho, amazi azobariho, umwesija mu vyiwe. Mugabo utugirira urugamba tube bamwe, kandi murazi ko urugamba rurwanywe abantu bari hamwe bacarutsinda. Turunani umoja ni nguvu, turashika.
ikawa zagomba bahumurize uwo mwaka twaraganiriye cyane mu ngendo n'indongozi muri Odeka turababwira tuti dusuye kubona umuntu arungitse umwana ku ishure yarashoye ikawa akaronka amahera n'ubu barambwiye ko itariki 31 z'ukwezi k'umunani ariho bazotanga amahera yanyu mugende murabe nimuzane amakuru y'umwaka wese wakibajije ninde ni Butoyi uze kubaza Odeka cyane ubaze ndazi yuko kuva mu kwezi kwa gatandatu niba ntihenze batanu mu mpera cyo gatandatu tugize inama tubwira DG wa Odeka tuti ubu nyene amahera agubikawa na marundi mwimushoye nimwe mudandaza amadolari amarundi ariho baheza amahera yabo kandi abantu babwire namenyesha kuko tuvuze tuti ikawa iteka ryari ikawa uyu mwaka umwimbu urashika itoni 2020 tuvuye ku 7,809 uboraba ku masoko mpuzamakungu kuko ku munsi birabiri babijaniza usanga ikawa igugwa amadolari ikiro cyo gisoka hanze ugwijije ni hafi miliyoni 140 kugira stress ntibe mu gihugu akari igitoro gikwiye cyane samples mugabo stress ugira ntibe tukere miliyoni 15 ku kwezi ni amezi 9 y'ikawa amezi 9 y'igitoro avuye mu ikawa ko biraza niyo twari dukeneye kuvuga tuti mu myaka 5 twege mugabo CNDD abagumya banga 96 kwijana mu gihugu dutegereza gukora ku ikawa igura igitoro kizo gikenewe mu Burundi none tugeze mu mezi 9 turi ku myaka 2 n'amezi 4 dusigaje imyaka 2 n'amezi 8 udukizi ibyo twihaye ikawa yose twateye mu 2024 2025 niyo twatiye umwaka yakangura kwa rero yakangura kwa umva kuzoje imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu dukwe mu kuzu irahezagira mwumva rero ni byiza irane nka tuje kwice cya kabiri kibibazo egeranya abajournaliste nabo baba banyuma kuko amajambo menshi acamaze